Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bavukanye mwese muri Kristo Yesu umwami wacu. Tunezerejwe n'Imana kandi dutewe iteka n'Imana kubana namwe kandi mu kiganiro Saveur Divine kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Uno munsi mukaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel, tukaba tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusanga mu ikete Paulo yandikiye Abanyefeso igice ca 2 umurongo w'10. Haravuga ngo kuko turi biremwa vyayo twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Amen. Ijambo ry'umutwe ndifuza yuko twovugana tuti muri Kristo Yesu twagizwe bazima kugira ngo dukore ivyiza. Muri Kristo Yesu twagizwe bazima kugira ngo dukore ivyiza. Imana idushoboze kandi idufashe cyane. Nk'uko umuntu wese akora umugambi akawutegura akawushiramwo inguvu agatanga umwanya wiwe akaruha ariko arategura uwo mugambi, hari umusaruro aba yiteze muri uwo mugambi ariko arakora. Hari umwimbu aba yiteze, aragomba yuko mu gihe kizoza uwo mugambi yateguye kandi agakora agashira mu ngiro uzotuma anezerwa. Imana ishimwe cyane. Imana mu kuduha umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo umwami wacu, akaza ngaha mu isi agaca bugufi cyane, yari uwo gukorerwa maze akadukorera twebwe bato cyane, kwari ukugira ngo muri Kristo Yesu tubeho, dutangure tube bazima, kuko twari twarapfuye twishwe n'ibigabitanyo, twishwe n'ibyaha. Ariko Yesu araza ivyo arabitwambura, arabyiyambika, atwambika ukugororoka, aduhuza n'Imana, atwuzuza n'Imana. Impamvu rero Imana yamutanze kwari kugira ngo tubanze tugire ubuzima, tube bazima, tubanze duhinduke, turonke ubuzima, turonke ubugingo muri Kristo Yesu. Ariko Imana ntiyaduhaye Yesu, yatubabarijwe, yadupfiriye, yatuzukiye, yatuneshereje kugira ngo natwe duce tuza tubeho twinezereza. Ariko Imana yaragomba yuko natwe tuzobeho tunezereza Imana. Agakiza twaronse ntitwagahawe n'ibikorwa byiza twakoze, ariko nubwo agakiza tutagahawe n'ibikorwa byiza twakoze, nukugira ngo tumaze kuranka ako gakiza natwe dutangure dukora ibikorwa byiza dushobojwe n'Imana. Rero ijambo ry'Imana riratubwiye yuko
turi ibiremwa byayo kandi twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza iby'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Mwene data unyumviriza, Imana igomba yuko ukora ibikorwa byiza. Kwizera Imana ni byiza, ariko kwizera kutagira ibikorwa nako kuba gupfuye, kuba kubaye impfagusa. Rero twaremewe muri Kristo Yesu tuharonkera ubugingo kugira ngo natwe dukore ibikorwa byiza, ibikorwa bihimbara Imana, kandi Imana idufashe cyane. Pawulo yandikira Abanyefeso yari mu ibohero, yari muri gereza, yari apfunzwe, ariko iri kete yandikiye Abanyefeso iciyumviro nyamukuru gikuru abahinga babona yuko iri kete ryoba rihagaze ko n'umugambi w'Imana wari utumbereye gukoraniriza byose muri Kristo Yesu, ibiri mu ijuru n'ibiri mu isi. Muri Yesu rero hari ukunengesera kw'ibyiza gusa. Tuvukiye muri Yesu no kugira ngo natwe dukore ibyiza. Imana ishimwe cyane. Hari ubushobozi buva kuri Yesu bwaduhinguye, bwatugize bazima, bwatugize abana b'Imana. Ko turi abana b'Imana, twahindutse abana b'umuco. Ibyo tugomba gukora nabyo, ibikorwa dukora ibikorwa by'umuco, ibikorwa bigaragaza yuko turi abana b'Imana, ibikorwa bishingira intayo yuko turi aba Yesu, ko Yesu tumufise, ko twamwakiriye, ko ari uwacu, yuko natwe turi abiwe. Ibikorwa rero dukora, mwene data uri kuranyumviriza, nibyo bigaragaza ko turi abana b'Imana, kandi ibikorwa byiza bigaragaza ko turi abana b'Imana nibyo twahamagariwe, nibyo twaremewe muri Kristo Yesu, tumaze kuronka ubugingo, tumaze kuba bazima, kuko twari twarapfuye kubw'ibigabitanyo, kubw'ibyaha bitandukanye. Kandi Pawulo yarandikiye Abigalatiya igice cya 6 duhereye ku murongo w'indwi tugashikana ku murongo w'icenda, haravuga ngo ntimuzimire, Imana yo nticokogwa, kuko ico umuntu abiba cose arico azokwimbura. Uwubiba mu buryo bw'umubiri azokwimbura ukubura mu mubiri, ariko uwubiba muri mpwemu azokwimbura muri mpwemu ubugingo budashira. Twame dukora ibyiza, ntiducike intege, kuko igihe nicashika tuzokwimbura nitutarambirwa. Imana idufashe cyane. Mwene data, nturambirwe no gukora ibyiza, wame ukora ibyiza, wamugira ineza. Imana ishimwe. Igihe nicagera hari ingororano, hari impera, hari impembo ku bakoze neza, ku bakoreye Imana. Imana idufashe cyane. Twahamagawe kugira ngo dukore ibikorwa byiza. Imana ishimwe, kugira ngo tubibe muri mpwemu, tuzokwimbure muri mpwemu ubugingo budashira. Imana idufashe cyane kandi idushoboze. Yohana nawe yarahishuriwe, mu byahishuriwe Yohana igice ca 22 umurongo wa 12 haravuga ngo ehe ndaza vuba, nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mwene data unyumviriza, ngomba ndakubwire yuko ingero yawe, ingero yanje izobihwanye n'ibyo twakoze. Dukore ibikorwa byiza bizoduherekeza imbere y'Imana. Imana idufashe cyane. Mpora niyumvira, ushobora kunyumviriza uri umunyarwanda, ushobora kunyumviriza uri umurundi, hari imigenzo dufise kandi myiza ngo umugabo ntaje kuraba mu nkono. Ibyo ni byiza, ariko reka ndakubwire, ushobora kunyumviriza uri umugabo, ugende kwiyarara, urabe ibyo basesa, ibifungurwa basesa ingene bingana. Mwene data, ugira imigambi mu mitima uti uhereye ubu ibi biro by'ibifungurwa byama biseswa, hariho abashonje, nzohora ndabigaburira abashonje. Ugende
hari abantu nzi neza yuko bafise imyambaro y'ibirato ishika 40 kandi hari n'ibyo batagikoresha, amahuzu batagikoresha. Abanyarwanda bakoresha imyenda. Genda mwene data ugire neza, ugirire neza abandi, ugirire neza abashonje, ugirire neza abagwaye, ugirire neza abakenye. Imana idufashe cyane. Ugirire neza abapfunzwe, ugirire neza abarenganijwe. Imana igufashe cyane, Imana igushoboze. Hari ingero uzoronka imbere y'Imana. Imana izokugororera, Imana izongororera ibikwanye n'ibyo nakoze. Kandi ndakubwire yuko Imana ntiherana, Imana ntigabitanya. Ibyo bikorwa dukora nivyo bizoduherekeza imbere y'Imana, nibyo bizovuga imbere y'Imana. Umuntu wese agaciribwa urubanza ruhanye n'ibyo yakoze. Mwene data, muri Kristo Yesu twagizwe bazima kugira ngo dukore ibyiza. Kora neza iminsi yose y'ukubaho kwawe. Saba Imana igushoboze gukora ibyiza, kubera yuko ndakubwiza ukuri, n'umutahe uri kurashira imbere. Uwo mutahe inyungu irakurindiriye imbere y'Imana. Hari impera, hari ingero, hari ingororano, kuko Imana ntibesha, Imana ntigabitanya. Imana no mwizigirwa muri byose. Yesu adushoboze gukora ibyiza, Yesu adushoboze kubiba ibyiza muri mwemu, kugira ngo tuzokwimbure, tuzosarure muri mwemu. Yesu abahezagire, Yesu adushoboze, Yesu atwiyereke. Abagwaye mukire, abafise ibibazo bitandukanye, ineza y'Imana ibasangaho muri Shalom Shalom.